Rero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari ku mugabane wa Afrika muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, abari irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu bibandanya komera, ibintu bibandanya kuyangara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Rero ibintu biriko biragenda biba mu gisoda c'u Burundi, mu bisata bitandukanye, mu nzego z'umutekano, abajejwe kwivuna abansi n'abacungera igihugu umutekano nyene babandanya kwidoga. Imyidogo muri abo bajejwe umutekano n'abajejwe kwivuna abansi ni yose. Muri eta majoro abasoda b'u Burundi bakoze inama giturumbuka basaba ko umukuru w'igihugu n'uwutwara igisirikare ko uwutwara igisirikare nyine c'u Burundi ari we General Prime Niyongabo yogira ico akoze, agasaba umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye gusubiza agatima impembero, agaha iteka abasirikari b'u Burundi baja kugwanira igihugu, hoba abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, hoba abari hanze y'igihugu, abagiye kugarukana umutekano no kugwana n'inyeshamba ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, umukuru w'igihugu akabaha agateka kabo. Ni mu gihe benshi bamwe bagarutse, abasirikare barenga 200 bose baciye bajanwa mw'ibohero, ubu barafunze babaye imbohe n'abanyororo, ariko bakaba bibaza ico bariko barazira mu gihe bari barungitswe mu bikorwa vy'igihugu, barungitswe kuja kugwana n'inyeshamba za M23 ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mu gihe baciye bahabwa itegeko n'uwubakuriye bakagarukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, baciye bajanwa mw'ibohero. Hariko haribazwa abo basoda b'u Burundi baciye bagaruka bavuye mu kazi ka leta, bavuye mu kazi k'igihugu, bagaca bajanwa mw'ibohero, vyoba vyarategetswe nande? Vyoba vyaravuye kuki? Niko gahembo boba barahawe mu nyuma yo kuva kugwana n'inyeshamba za M23 bagwanira igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo? Vyoba vyaratewe n'iki kugira ngo bace bajanwa mw'ibohero inyuma yo gutaha bavuye mu kugwanya izo nyeshamba za M23? Ni mu gihe kandi leta y'u Burundi yamye ivuga ko abasoda bari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo atari abayo, bakaba bavuga ko abaciye bafatwa n'inyeshamba za M23 baciye berekanwa n'izo nyeshamba, ico gisirikare c'inyeshamba caciye cerekana abo basirikari b'u Burundi, ariko leta y'u Burundi yo yaciye yihakana ko atari abasoda bayo, yaciye ivuga ko atari abasirikari b'u Burundi, ngo bo bari abagwanyi ba Red Tabara baciye baja kwerekanwa n'izo nyeshamba za M23. Nyamara abasoda bafashwe baraciye bavuga
imyidondoro yabo ukungene ari abasoda b'u Burundi aho bakomoka, amabatayo bari basanzwe barimwo. Ivyo vyose rero vyaciye bikaba ari akamaramaza ku butegetsi bw'igihugu c'u Burundi, aho bwaciye bwihakana abana babwo bakavuga ko atari abasirikari b'u Burundi nk'uko biriko biragenda bibandanya kuvugwa n'abasoda b'u Burundi. Abasoda rero bagize inama aho bari kumwe n'umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo, bakaba bamusavye ko mu gihe barungikwa mu makungu, mu gihe barungikwa mu bikorwa vyo kurwanira igihugu, batakabaye bavuga ko baba bafatiwe mu bihugu muri izo ntambara ngo bihakane ko atari abarundi, ngo akaba yatunganywa hagategekanwa ukungene abo basirikari b'u Burundi bafatwa bashoboka ko bashobora kugarukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, igihugu kitarinze kwihakana ko atari abasoda baco. Ivyo biramaramaje abasoda baja ku rugamba bakaja kugwanira igihugu, kandi hari abategetsi batandukanye babesha ko atari abana b'u Burundi, kandi barafashwe n'umwansi biboneka ko bari mu yabira. Bakaba basaba ko rero mu gihe igihugu naco kibiyambaza kibakenera ko kuja kukigwanira, igihugu naco cyakagombye kubatabara mu gihe biri ngombwa ko batabagwa mu gihe bafashwe n'umwansi. Ivyo nivyo basavye Prime Niyongabo ko abasabira umukuru w'igihugu kusubiza agatima mu mpembero, akababarira, akagira ikigongwe, akareka kwica no gupfunga abasoda baba baratumwe mu kazi k'igihugu umwanya uwo ari wo wose barungikwa muri ivyo bikorwa, kandi ko igihugu kitagomba kubatererana. Mu gihe babandanya gutereranwa rero, abasoda bakaba bavuga ko batazosubira kuja muri ivyo bikorwa barungikwamwo na Prime Niyongabo afatanije n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Inyuma y'ayo makuru ariko aravugwa ngaho rero, ibintu bibandanya kuba bibi cane, ibintu bibandanya gukomera, ibintu biriko biragenda bibera ngaho muri Ntare Rushatsi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari mu gikorane, akaba yaraye amenyesheje ko abanyegeje igitoro ari abaho amashetani yateye, abo amashetani yakoreyemwo mpemu yera, ko asaba ko abamanukirako kugira ngo yirukane ayo mashetani yaciye abatera bakaja kunyegeza igitoro. Umukuru w'igihugu aravuga ko abo bose banyegeje igitoro abazi umwe ku wundi, amwe bose arabafise, ngo rero agiye kubakorera ko igitoro congere gisubire kuboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe igitoro cari carabaye ndanse, ngo Abarundi baragowe, Abarundi bari mu yabira, bari mu kaga ko kubura igitoro nyene, nk'uko biriko biragenda bivugwa na bamwe mu bategetsi batandukanye, abategetsi batwara igihugu c'u Burundi. Abanyagihugu nabo barabibona ko babayeho mu buzima bubi cane, ubuzima bugoranye, nk'uko amakuru agenda abidushikiriza, agenda avyemeza. Ico gitoro rero mu gihe coramuka gisubiye kuboneka, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba akoze ibintu vy'ibitangaro canke ibintu bidasanzwe nk'uko biriko bigenda bimuvugwako. Ni mu gihe ngaha muri kino gihe ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye rero bisa nkaho bugeramiwe, bivanye no kubura amafaranga y'agaciro, amafaranga yo kujana kw'isoko mpuzamakungu ngo bagire ivyo bahagura, kuko amafaranga y'agaciro yaraciye
aba ndanse ngaha muri kino gihugu cacu n'ingene ubudandaji bw'ayo mafaranga buteye navyo ngo bikaba atari vyiza ngo atari politike ibereye yorohereza umwenegihugu kuronka amafaranga y'agaciro. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa n'agahwane.